twatanguye uruhigi rw'abantu ku giti cabo bafise abantu baserukira canke bahagarariye batandukanye ariko atari bake. Aha twavuga Pasteur Nzoyihera Chartier, ni umwe mu bafashwe bagakubitwa kandi bazizwa ngo nibo batumye umugambi wa tripartite hagati ya leta ya Tanzania, HCR na leta y'u Burundi utaja mu bikorwa. Tukibaza nimba iyo tripartite kwari ukubomora amazu y'impunzi z'abarundi zonyene, kwari ukuziteka guhunguka ku nguvu, aho n'uwerekanye impamvu z'umutekano wiwe zituma adahunguka akubitwa hafi yo gupfa, cyane cyane bifatanijemwo biro ya Siasa Manjenje n'abana bato b'imbonera kure, kandi bamwe bava mu Burundi bakakiranwa iteka n'abaraho bagenda bacunga abarundi bavuga ngo uyu mumufate mumufasha abantu botahuka. Ubu tuvugana Pasteur Chartier Nzoyihera na Claude na madamu we ibyabo ntibimeze neza. Chartier Nzoyihera ameze nk'ikiruruma kubera inkoni yakubiswe. Claude na madamu we barahunze. Hari n'abandi bimaze igihe bivugwa ko bashimuswe bagera kuri 5 kandi dufitiye amazina, ariko CDH Vikari byabo turiko tubitohoza kandi tumaze kumenya naho bafungiwe. Niba leta ya Tanzania itanguye gutoteza no guhohotera abapastori kandi ntabwo ibitanguye umunsi, ubu Chartier Nzoyihera niwe tubashije gushira habona, ariko hari abandi bari barakubiswe mbere, harimo ba Maraki bari barakoreye ihohoterwa. Twagomba kongera gusaba ko Nzoyihera Chartier, uwo mukozi w'Imana, akurikiranwa akavuzwa kugira ngo ubuzima bwiwe bugaruke, kubera ko we yerekanye impamvu adashobora gutaza umutekano wiwe, ariko n'ubutumwa avuga nta mpamvu yo kubuzira. Kandi twashaka gusaba leta ya Tanzania guhagarika aka gatotezo itanguye ku bakozi b'Imana n'abandi bafise aho bahuriye n'amatsinda y'abanyagihugu b'impunzi. Muri uko gusaba turagomba gusaba urugwaruka rw'imbonera kure nabwo gwitwa impunzi kureka gutanga no kwicisha bene wabo, kubera ko nta na kimwe banyegejwe yuko bishobora kuzobarangirira ko nabi. Mu gusoza twongeye gusaba amashirahamwe dukorana gushira imbere y'ubutungane Siasa Manjenje, kubera ko tumuvuze kenshi, ariko nizi nkoni zose ziri gukubitwa impunzi z'abarundi raporo dufise nuko bari gukubitirwa mu biro vyiwe.